mu byakozwe n'intumwa iki gice c'indwi duhereye ku murongo wa 22 haravuga ngo Mose yigishwa ubwenge bwose bw'abanyegiputa agira ubushobozi mu majambo yiwe no mu bikorwa vyiwe. Maze ariko aramara imyaka 40 avutse, haza iciyumviro mu mutima wiwe cyo kugendera bene wabo b'Abisirayeli. Aya majambo dusomye yavuze ngo yigishwa ubwenge bwose bw'abanyegiputa. Imana irazi ubwenge, yaramujanye yo kugira ngo yiga ubwenge bw'abanyegiputa baboshe abiwabo, yiga ubwenge bw'ukuntu azotabara abiwabo. Kandi yatiga ubu bwenge bwose bw'abanyegiputa byari kumugora gutabara abiwabo. Agira ubushobozi mu majambo yiwe no mu bikorwa. Haleluya! Ngo yari karegereza imyaka 40, agira ubushobozi mu majambo be no mu bikorwa. Ivyo byose Imana yari kiramwekipa mu ntumbero yo kugira ngo aronke ibikwiye byose azoje kurokora abiwabo. Hanyuma ku murongo wa 24 havuze ngo abonye umuntu agirirwa nabi aramutabara, aramuhora, arahora iyo mpahazwa ngo aca yica umunyegiputa. Kandi ngo yibwira ngo abiwabo ngo baratahura yuko Imana izobakirisha ukuboko kwiwe. Bisigura yuko Mose yari yaramaze kugira ihishurirwa yuko ari wategerezwa gutabara abiwabo. Yashizweho akurira hariya, agira ubumenyi. Ese icompa ugatahura ahantu wagiriwe ubuntu kaja, ubuntu wagiriwe ukiga yuko Imana ishobora kuba yabiretse kugira ngo uzobikoreshe, kugira ngo kumbure utabara bakwiye gutabagwa mu gihe gikwiriye. Ivyo bintu Imana hari igihe bireka, ikabireka ikaguha ubwenge, ikakujana ahantu abantu mugenda mu mahanga, mugenda kwiga mu mahanga, nimuze murabifata minenegwe. Imana irashobora kugucira inzira ukaja kwiga mu mahanga ugira wiga ubwenge bw'aho hantu, wige umenye ivyaho hantu, ugira ubushobozi mu majambo no mu bikorwa kugira ngo igihe gikwiye kigeze uzukoreshwe. Bishobora kutaba ugutabara abiwanyu, ariko ugakoreshwa ikindi kintu kidasanzwe kirokora abiwanyu. Nta kintu na kimwe tuguye gufata minenegwe. Niyo twize bigakunda ntuzobifate minenegwe. Imana irashobora kureka ukiga, ugashobozwa kwiga abandi byarabananiye, ugatera imbere abandi byarabananiye. Hari nawo baselektiona mu bandi ugasanga babajanye kwiga hanze, ugasanga babajanye kwiga ibintu bidasanzwe. Ndakwinginga ngo ntuzubifate minenegwe. Uzoga umusenga ubaza Imana, Mana ni kubera iki wemeye ko niga ibi bintu? Kubera iki wemeye ko nza hano hantu? Kubera iki wemeye ko mbi ico ndi uno musi? Haleluya! Nimba Imana atakiravuga izokivuga. Haleluya! Kandi ntunasamare, ishobora kuba yaretse uburamera uko nyene umeze kubera kimwe yakuvugako nyene ukazogishikako waciye muri ivyo uri kuracamwo. Yesu ashimwe cyane.